buhumbu wohanura iki ubwo gwaruka rutandukanye Dino ruhanura yuko ibyo yo bagiyemo nimba ari ubustar nimba ari ubujournaliste nimba ari wiki sivyo byo mutwara mu buhumbu kuko n'abatabijamo barabujamo baraja muri ubwo buhumbu ariko ugasanga aba journaliste abaririmbye abaki ugasanga bavyumvira uko nyereko atari ko biri ugasanga ubirimwo kubw'impamvu zawe ubwo ushaka gushika ugasanga biranakugaburira ugasanga biranakwambika ibyo bindi nta nibiri mu mutwe rero no hantu urugo gwaruka ikintu cyose uciyumvamo kuko twese turashoboye gikore hanyuma ukurikira iyo do yawe kuko ndazi nibishobora bose kurikira ibyo wumva umutima wawe ukeneye hanyuma ubikore ufise intumbero nziza ufise aho ushaka gushika wapanze iyo ukeneye gushika hanyuma byose bizogenda neza bakunze ya Kini TV reka nongere ndabahe mwiriwe na mwaramutse tuyewe naho muherereye kuri kamera muri kumwe na DJ Angel kuri microphone muri kumwe na Ndowa Trasis canke Yakini nkuko rero twabemereye yuko tuzokwaba twazanya bishasha uno munsi dufise umutumire adasanzwe imbere ya kamera uwo mutumire we akaba atari uwundi akaba ari umukobwa asanzwe atavyorosha tumaze tubona mu bigane bitandukanye byo kuma TV atandukanye ngaha mu gisara ca Bujumbura uyo nawe si yundi akaba yitwa Novela reka ndagusabe Novela utangure uramutse ariko aradukurikirana ubabwire n'akajambo keza ndabaramukije cyane abakunzi ba Yakini TV ni Novela ndabakunda cyane Novela ninde ni umujournaliste Novela tumaze bisi tubona ukora ibipindi n'abastari batandukanye bo ngaha mu gisara ca Bujumbura ariko hari abantu benshi batakuzi Novela no umwana avuka mu muryango w'abana bangahe abana 9 mwabo 9 ugira kangahe sisi ego urumva yuko watswe ko guhereza habuze gato ariko si gato cyane ari abari inyuma yanje batari baki Novela ni Novela wande Novela w'Imana nurazi Kirundi ndagerageza ico ndi nyene avuga bana bimwe byari indani cyane ya iyo bavuze ngo dufate nk'ubu yakarorero Yakini wanduwayo nduwayo wa naka ibyo urabizi ibyo nabyo nzi gushika kuri isoko rwanje gusa ndondagura rero Novela wa George Nizigimana hama George Nizigimana wa Andre voilà gugeza urumva yuko uzi generation zibiri ntaco byose ni sawa hari n'abatazi na generation imwe bazi ati wanaka gusa bakaba rajeje reka nabutse bari ko aradukurikirana mu fyonde subscribe mukore like share na comment kugira ngo misos dusize kikiganiro cyame kwashikira gihe canke amafilime n'utuntu dutandukanye ndagana nabutse nande ko aradukurikirana abantu baba bakeneye gukora ibiganiro na Yakini TV muze kuraba munsi y'ikiganiro ariyo nomero za telefone mwarahezagiwe reka dukomeze no mutumire wacu Novela ni gute wiyumviriye kuja mu bintu byo kuba uri mu journaliste kandi w'ama TV mu bisanzwe muri journalism y'aba TV online canke aba journaliste muri rusange bahora n'ibibazo bitandukanye ni gute wimviriye gukora umwuga w'iki journaliste kwa ndakunda wavyimviriye gute navyimviriye narabona uko abandi basanze babikora nanje nkaba numva umutima wanje wari ubikunda cyanavuga ati negeza nanje kubikora uko sisho guma nkunda ikintu hama sindagikore ndiyumvira rero kubiza nuko kwishuri bakurikiranye gisatikiye informatique dogesi uri mama gafaranga wenda uvyumva wewe ngira nimba kuyikora biragoye oya ndayikura umunyamwaro oya ndayikura yuko bikenewe cyangwa umunyakaruzi ndi umunyamwaro kubera iki ndi umunyamwaro nyine niyo mvuka zasiri urumva rero bakozi ba Yakini TV muze murafana urumva yuko jewe nderekwa nyene navyeretswe Novela umaze gutangura uyu mwuga w'iki journaliste mbega nize ntambamye bakunze guhura nazo nibiki byaguca intege nta bantu mwahura bakakubwira ati ibi bintu bireke bitewe n'impamvu runaka
ego ibyo ntibyobura muri make hari abo twahura akambwira bigena wagiyemwo udusanga uhuye n'ibintu bitandukanye usange bitanga gukwegera ariko nkavuga ati no ikintu cyose bivana no kucitwayemo kandi bivana niba uba ushaka gushika nimba ugiye mu kintu ufise intumbero nziza ugiye mu kazi ufise intumbero nziza birakubera iby'akamaro ugashika aho wipfuza ariko ugiye mu kazi ngo kubera iki niki kubera izindi mpamvu zitandukanye n'ibyo kugira ibyiza mu buzima usanga uriguye down ego muri bakuvuga ati nukuri umuntu iyo yumvamo ikintu akwiye gukora umwanya w'akiciye yumvamwo ntacyo bitwaye atitaye ko ntambamye ahura nazo kuko nta kazi kabara ndibaza ibibazo nta na kamwe ushaka kuba udandaza itomati utegereza guhura n'intambamyi dufate nk'umuntu akazicako akanga kuzikuriha nta n'umwe abura ibibazo rero gusa ikintu cyose ni mu mutwe none ni iki wohanura urundi rwaruka rwishi iyo umubwiye kujya mu bintu by'ubujournalisme canke mu bintu byo gukina amafilime canke n'ibindi bintu by'igisani nyene mbabona yuko ari ibintu bijana mu buhumbu wohanura iki ubwo rwaruka rutandukanye Jena ruhanura yuko ibyo yo bagiyemo nimba ari ubustar nimba ari ubujournaliste nimba ari wiki sivyo byo mutwara mu buhumbu kuko n'abatabijamo barabujamo baraja muri ubwo buhumbu ariko ugasanga aba journaliste abaririmbyi abaki ugasanga bavyumvira uko nyereko atari ko biri ugasanga ubirimwo kubw'impamvu zawe ubwo ushaka gushika ugasanga biranakugaburira ugasanga biranakwambika ibyo bindi nta nibiri mu mutwe rero ntuhanura ubwo gwaruka ikintu cyose uciyumvamo kuko twese turashoboye gikore hanyuma ukurikira iyo do yawe kuko ndazi ntibishobora bose kurikira ibyo wumva umutima wawe ukeneye hanyuma ubikore ufise intumbero nziza ufise aho ushaka gushika wapanze iyo ukeneye gushika hanyuma byose bizogenda neza ibyo bindi by'uwumbure ko abantu bazovuga ariko wowe mu mutwe wawe ubitse ko atari ibyo niba ari ibyo kandi ubitse ko atari ibyo nta ntego ucika ubandanya ukora n'inguvu ego Novera amaze gutangura kuba ari umujournaliste nizihe ntambamye ukunda guhura nazo mu kazi ka misi yose ni ikihe kintu kiguca intege iyo uri mu rugendo cyane cyane yigisha kubwira nk'umuntu kukeneye ko mukorana dufate nk'ikiganiro ugasanga ntariko arabyumva ugasanga aragwaye gahunda yo kuyo gahunda ifiriye ubusa ugasanga abandi ntibagusapotinga kandi aribo bakwiye kugufasha nk'abarundi bakagukurikirana bakagutera intege bakakuba hafi ariko ugasanga ntacyo bibabwiye ubwo bavuga ati si inyungu yanje rero nicyo cyonyine je amaze guhura naco nta kindi prema nakaye kamotera abo bantu bameze uko abantu basaba ibiganiro hariho abacavuga ngo babarungikire linki y'ibyo bakoze abandi nabo bakavuga ati amativi yanyu ntaratera imbere ariko akibagira ko uza kurisha ihera ku nama akaye kamo batera abo bantu bafise izo ngeso mbi sino zita nziza n'imico yo kugara yena n'imico atari myiza nakaye kamo batera Jena babwira yuko bogira umutima wo gufashanya kuko nibanse gukurikirana iby'iwacu nka genda umuntu nkunda gukurikirana ibintu by'abastar ugasanga ndakunda gukurikirana ibintu byiwe ugasanga ni umustar mfana ariko ugasanga genda mubwiye ntanyumva rero no babwira ufise umutima nk'uyo vrema udakeneye gufasha abandi si byiza kuko nawe juzo bakeneye umuntu ugiye muzohurira umuntu akubwiye ikintu tegeza kumufasha kuko nawe je ni wazogufasha cyagafasha wanyu rero no babwira abantu bafise uwo mutima prema si byiza bihagarike bamenye ko twese turi mu Burundi bamenye ko twese dukunda igihugu cacu kandi bamenye ko twese dukunda akazi kacu hanyuma bagira umutima wo gufasha nkuko natwe tuba tubigenda na cyane yuko umuntu iyo bamushize kuri TV online hariho umuntu yiyongera amuraba ataramuzi no kuvuga rero yuko biba bifite akamaro TV kabifitiye akamaro nawe nyene ubwiwe rero nibaza yuko abo vyega bariko baradukurikirana kandi kubwishi reka nongere nibutse bariko baradukurikirana mu fyonde subscribe like na share na comment nkabibutse yuko turi kumwe n'umujournaliste yitwa Novera akaba ari umwana wa hehe Mukanyosha akaba ari uwo Mukanyosha City ariko maze imisi ndoga makuru yuko mwebwe aba journaliste bo Mukanyosha ngo mudakundana yuko yo
habaye nk'amasho musanga abo muri Nora bibo babizi gusaba ino ngo ntimukundana bon sindi ivyo naco ndabizi koko navyo nzi prem bavuga ngo niba umujournaliste ateye imbere cyangwa umuntu wese ateye imbere aba mu Kanyosha acaye mu kya muri Nora muba bitewa ni je sinzi ko yaje naho notera imbere se noce nja muri Nora negeze kuguma muhira mu Kanyosha Kanyosha kati Kanyosha raryoshe cyane sinumva ko noyivamwe. Okay, reka tugana ku musozo dushimire umutumire wacu. Reka twizere ko uno munsi nitwabakina muzo twitaba. Nta kibazo. Babwira akajambo keza kanyuma ucibabwira n'ivyo bashobora kugufasha mu kano kanya. Abakunzi ba Yakin TV icyo nashaka kubasaba nuko mwoja kuri page mukaja kuri YouTube mukandika Yakin TV Burundi hanyuma mukagira share like comment na subscribe ni mubyibagire hama ni wa mukobwa nyine yama bakunda umwe yama bashikiza bya bindi biryoshe ndabakunda cyane bizu murazi imisese nawe ndababubizu usomye jewe cyangwa usigaye usomye abakunzi bacu. Okay, reka tushimire abantu wanyi bariko baradukwikirana tubabwira ko tubakunda tubabwire yuko kuri Yakin TV dusanzwe tugiya ibintu byo ma interview y'abasani batandukanye abandaground n'ababa baramaze kuba barigenda nta kibazo dusaba tugira ibintu by'ama publicité atandukanye nk'ubu ufite documentaire zabizo muri interieur cyangwa za mu gisara cyacu cya Bujumbura hose turaza dusaba dufite abakameramani batandukanye bakora ibintu by'ama mariage ari bakora nayo ma documentaire abo bose turabafise muri company murahawe ikaze dusaba dufite yindi service ya videography urumva ko rihuriramo n'ibintu by'amafilme rero murahawe ikaze muri benshi hariho n'indi service ya maintenance software na hardware murahawe ikaze muri benshi gukoresha ama ordinateur zanyu aho muri hariho hose nababwiye murabe inomero ngaha munsi hamwe video muce muzandika muduhamagare hama turabarunkiye umutekinisiye wo muri hose ari imprimante gwaye ari photocopieuse ari electricité abo bose abatekinisiye turabafise kuko muri Yakini hariho ama service menshi atandukanye murabe kaze rero muri beshi mwarahezagiwe peace ndabakunda cyane.